Karibu. Karibu. Oh, Milka. Ça va? Karibu. Nigute none. Karibu mami. Merci. Bona waberewe. Izuba rero. Aho hanze. Muvuye he ku kazi cyane? Hewe, oya, simbe ku kazi no sinakoze. Karibu sana. Namwe ngagute. Twe turaho vraiment turashima. Mwiriwe neza muraho. Turaho. Ndazi neza cyane kuzanywe na Sandra. Nta kindi. Mugenzi wawe mfamfe. Yuko ariwe tungana. C'est bon? Ni hari nawe? Yego ni hari. Sandra! Mugenzi wawe. Milka, karibu masheri. Sawa. Mambo? Ni sawa. Bravo. Ani sana. Mbona byarenze. Byaroshe. We turabi. Mama tirigiri ari ibintu ngomba kumubwira Milka. Ndazi byanyu mugende vraiment nta kibazo mwebwe. Ubundi mwari mwatebye. Okay. Ngo twanze twicare tuze ndakubariye nibyo kuyaga bicaye ngo tugende kwanza wicaye. Mbwira none ayo makuru. Sana kuri turashima. Bya bintu nakurungitse kwa musaza wawe kwa Walid. Ni gute? Biriya bintu rero wantunyesha. Urabona kugira umuntu amuronke yicare amubwire ikibazo afise. Je ndabona atamwanya afise. Buri mwanya zoma ngo ngiye mu makampani ngo ibintu birampamagaye ibintu. Sindaronka umwanya kweri ukwiye uko nomubwira biriya bintu wantuye. Umwanya indwi yose Ariko rero ngiye kurondera umunsi muri iyi ndwi ndibaza nzobimubarira we. Gerageza ndaguhamagaye ndakugira inyishu. ndagusabye. Yego. Nka mugenzi wawe. Ugerageze umwumvishe neza yuko asha. Njyewe sinkiryama kubera Walid. Umwumvishe neza kandi abyemere.
ndamumarira gusa sindonka umwanya wo kubimubwira guma yiruka arashaka yego gerageza rero gerageza nawe fefo nzobwira kabisa nzobwira iyi bintu kuri niyera kuko nta wundi yofasha oya ndabizi nawe urabizi ko ntakwirengagiza wala umugenzi wanje twavuye kure twariganye asha nta wundi nta handi hantu noca atari kuri wewe nukuri nzomubwira muri ndagereza kurondera umunsi none asigaye akora no mwijoro none anakora mwijoro arataha bwije ashambwira ngo ngiye kuruhuka ejo mu gatondo tukacanga yagiye Ziwawe nawe nanuzenya gute nawe msheri wawe oya ziwanje buravyojeje kwanza wenda kwezi wewe ngao usanga ziwanje buravyojeje kwanza ya mahera ni yarakungiye ya mahera oya nivyoroshe sivyo kuvuga sivyo kuvuga none wobibwira ndatari jewe nzobikubwira ari ndya nibiyagenda neza ko ndabona umengo birayumba umve ivyo utangu kweli nshaka ndaguha inkuru z'ububeshi nuzi ko abahungu bubu ni atari njya mungu ameze neza nutangura kumva ndabona kuzi wawe ni woroshe nzokubwira nije mara kugenda neza sawa nta kibazo none mbashaka kurya ice cream tuje kurya ice cream tugende nuko intangora reka tuje kumubwira mama durusha tuje tugenda ndazi ko atopanga naza kwanga nta kibazo kandi ubikorere ko yego nikubikorera twese genda rero ubwire mama ndakubwira oya ingo tugende kugira tuje tuguma twagiye Sasa mtoto wangu. Biko hai. Safi. Mbona siku hizi uko mtu wa maajabu ajabu. Haueleweki nini? Aje tena. Aje tena. Napata mashtaka kila siku. Mashtaka kwa nani? Kwa mama yako. Mamangu. Unafanya nini? Kwa nini siku hizi una adabu? Unamkosea adabu kila siku. Mnapingana. Akikwambia hiki na unamwambia kingine. Unajua kama vile ule ni mke wangu na ule mtoto wangu mimi najua. Lakini siwezi kubali kuachika juu yako. Haiwezekani. Kuachika? Simeshaelewa. Kuachika? Wewe niambie sasa Gisibiko hai. Mbona mbele uko mtoto mzuri? Kwanza hivi sasa ndio nakuwa sasa mtoto mbaya. Kwanza mzee wangu nafikiri unanitambua mimi mwanao. Si ndio mzee wangu? Nakutambua. Sawa wewe unanifahamu vizuri sana. Tena mbele ulikuwa mtoto mzuri. Sio to mbele mpaka sasa mimi ni mtoto mzuri. Mimi najua. Tokea mbele wakati nakuzaa wewe. Ulikuwa mtoto mzuri. Lakini nashangaa hivi sasa. Sijui kitu gani kimetokea. Kitu gani? Mzee wangu. Kwanza sio toka zamani tu mpaka sasa mimi ni mtoto mzuri. Hayo maneno ambayo mamdogo amekwambia kikweli amekudanganya. Kabisa mzee wangu. Kwa sababu kila kinituma sehemu yoyote ile lazima niende. Tena kwa wakati na nirudi kwa muda. Sasa nashangaa kusikia wewe unakuja kuniambia eti na mdharau, sijui nini nafanyia manyanyaso. Mimi ndio kisika kwambia hivyo kabisa mamdogo. Sasa sio ukweli. Sio kweli mzee wangu. Hivi kweli unanifahamu mwanao kweli? Unanifahamu lakini. Toka lini mimi nikawa na dharau? Yule ni kama mama yangu. Japokuwa kweli hapo nizaa lakini kama mama yangu. Ni mama yako paka sana. Mama yako. Kingine nacho. Kitu cha nakuelewesha. Sitaki tena kusikia maneno ya hivi na hivi kuhusu wewe. Mzee, hayo maneno ni ya uongo. Ni ya uongo kabisa, wala hayana ukweli ndani yake. Sana mimi nitafanya utafiti nijue kama ni ukweli au ni uongo. Itakuwa ni vizuri zaidi kabisa ukifanya utafiti. Kwa sababu mimi sioni dharau yote nafanyaga hapa. Sioni kabisa. Na nikikutana unafanya kiuficho au kiujanja. Mimi na wewe sasa nike. Unapita kule na mimi napita huko. Na wala hutokuta chochote. Kweli kabisa. Kwa sababu najiamini. Itakuwa ni vizuri. Hakuna dharau yote namfanyia mama mdogo. Dharau gani hasa? Dharau nyingi. Hamna. Nakosea adabu. Hamna dharau mimi nishafanyia mama mdogo. Basi sasa kama ni ukweli.
Hamna. Kama ni ukweli ni anakuzingishia, tajua. Na kama ni uko unanidanganya, mimi na wewe unapita kushoto na mimi napita kulia. Ndio hivyo. Mimi nimesema hivyo ndio gigiri. Meze Dr. Gute nawe. Isawa genda shima. Akazi karagenda, ego Imana irafasha. Kweli burya ntugoye. Burya biragoye mugabo ni ibintu nyene bisaba yuko uguma ugira. Parce que déjà hari gihe bagutelefona nka saa 6 z'ijoro, saa 8 z'ijoro oya nabandi gusama ka special usanga muhira. Nkuko namanza ngaha. Asha ni byoroshe no kuri je nararavye. Bisaba kwitanga kandi. Kwiga medicine. Asha je nize economy. Mugana economy ni nziza vraiment parce que uragira economy nayo nyene irafasha. Ariko urumviriza. Nakumviriza ko. C'est bien vraiment. Non. Urumva rero Milka. Vraiment jewe avant toute chose nagomba ndagusabe pardon ufata umwanya wawe. Hama ego bonsanzwe ndi muganga hiwanyu me ari ikintu nagomba tuvugana. Ego urabona maze iminsi myinshi cyane mvura nkurikirana famille yanyu. Bon urazi yuko kenshi iyo habaye donc habaye kumenyana hagati y'abantu cyangwa hakabaho kumenyerana hagati y'abantu. Urumva rero niko ndakubwira nti je maze iminsi myinshi apepre deux mvura hiwanyu. Yego kandi merci beaucoup. Bon rero Milka jewe naragerageje kwihweza avec tes comportements avec tes manières. Ndishiramo ikintu mu mutima wanje ni cyifuzo nagomba yuko dusangira kivi wanje gishiki wawe hama tugipartage entre biba ari ibintu biri reciproque. Umva ni cyumviro cyiza parce que ni kimwe mu bintu bituma isi ibandanya igira umunezero, kikaba ari kimwe kandi gituma abantu babandanya bagira umunezero mu mitima bakabana neza. Nicyo kintu nagomba yuko tugira dusangira ndakikuhe chakire avec nicyo kintu ngira none docteur. Umva bon en bref mu ncamake naragukunze since hirya nino simvuge byinshi ngo nsigura amajambo menshi mugabo vraiment urukundo rwaraje mu mutima rurinjiramo kandi nararuhaye uruhusha rubemo urukundo rwawe. Icyo nagomba yuko rero turabe ingene tugitunganya hagati yacu un amour réciproque, urukundo rube entre donc wewe nanje. Nico nyene na Dr. Pedaya nashaka kukubwira eko abone byiza ko ukuntu waje ukabimbwira. Ni ikintu cyiza vraiment ko hari abandi bantu usanga bagumana ikintu nk'icyo mutima bakaba baranyene bakuraba ibintu nk'ibyo mugabo ntibagushikire directement bakubwira icyo babiyumvira. Mugabo afite iby'urukundo aje sinzi ntabwo byose nagenda kumenyereye nka docteur wacu. No urumva sa kuko hari proverbe pardon hari proverbe ivuga iti ce sont les meilleurs amis qui deviennent des amoureux. Abantu baba bamenyeranye kenshi, abantu baba barabagenzi nibo bashika ku rukundo. Kandi burya umuntu mukundana si ce n'est pas ton ami yobiki. Urumva umuntu mukundana ategezwa kuba ton ami, ategezwa kuba your best friend, kuba ari umuntu w'umugenzi. Ntiyongera gukundana n'umuntu ton ennemi cyangwa ukundana n'umuntu mutamenyeranye, umuntu mudafitanye ama relation. Urashije kire kweri ikintu kitoroshe kuko je nk'ukuntu ndakubona ndakubaha ivyo ni bisanzwe nanje ivyo bintu sinovyiyumvira kuri wewe vraiment nanje ndakubaha kandi tise
igituma ndakubwiye ibintu nuko nakwihweje ndabona ukungene umeze ufise ingeso nziza nturi umukobwa uvugira hejuru umukobwa yitonda ivyo byaransunitse cyane kugushikiriza cyiyumviro kiri mu mutima au fait iyo umuntu agukunze avec donc tes comportements nigo aba ari urukundo gukuri parce que la beauté un jour ça disparaîtra ubwiza ku mubiri hazogera igihe buhera mugabo umuntu agukunze bivanye no kungena umeze akagukunda bivanye na comportement zawe aho ni habagukunze by'ukuri uko ni hagera yuko nk'uburi mwiza ufise inzobe umeze neza un jour yashobora kuvaho cyangwa ugasaza iryo tama ubona rikayangana uko onya azogera aho rigira. Docteur, la misioni kweli. Acha kusema hiyo. Misioni yani sioni kama naweza nikatokea eti kupenda. Kwa nini? Niko mbaya. Hapana, kwa kweli mimi nakuheshimu. Mbona na mimi nakuheshimu? Hapana, kwa kweli. Na kama havitowezekana, nimeshakuzoea kama mganga wetu na tibu familia yetu. Lakini basi nikuombe kitu kimoja. Nikombe kitu kimoja. Usiniambie kwamba utonipenda, niahidi kwamba utafikiria. Kwa sababu pengine hivi waweza kushindwa kunikubali na kunikaribisha moyoni mwako. Lakini au fur et à mesure uko mimi sizogumigenda ikafikia nafasi ukasema kwa sasa nakubali na ridhia, niko tayari kuwa na wewe, niko tayari kukabidhi moyo wangu. Yani just hicho kitu tunakuomba. Unyemerere yuko uzovyimvira hama nimba ari nyishu nayo nzoyirindira ubuzima bwanje bwose. Je suis prêt. Maisha yangu yote niko tayari kusubiria jibu lako. Acha tutaona, lakini siwezi nikakwambia ndio eti ukae hapo na subiri. Mimi nitasubiri na imani Mungu atarahisisha. Mimi nitasubiri jibu lako. Hamna tatizo. Acha tusubiri. Niko tayari kusubiri mpaka mwisho.